Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro Gwaruka Murika. Ikiganiro muriko murashikirizwa na Tati Tatiana, Chez Trésor, twagiye. Nongeye kubaramutsa mwese muriko murakurikirana mbonesha kuri ya BTV Burundi, nizere yuko mumeze neza, muguwe neza aho muherereye. Tugiye umwanya mwiza w'ikiganiro Gwaruka Murika. Nkuko musanzwe mubizi rero Gwaruka Murika isanzwe muyimenyeshwa nanje Trésor nk'ibisanzwe, kandi imisi yose iyonje simba DJ nyene. Atuno munsi mbega ndi kumwe nandi. Mu ncamake ndi kumwe n'umukobwa n'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge. Ivyo ndabivuze kubera ko ari mwihiganwa ari kare arahiganwa ikamba ryo kuba mu Miss Burundi 2025. Nibaza kandi mu byo batora mu byo bibanda ko gutora ko batora umwigeme mwiza aciye ubwenge cyambere kandi mwiza. Nibaza simbeshe ego kandi anafise n'akaranga. Afise n'akaranga, urakoze cyane kunyunganira. Niwe turi kumwe rero no munsi, reka dutangure tumwakira hanyuma aca twidondora. Karibu cyane muri BTV. Murakoze cyane, ndaramukije cyane abanwanyi ba BTV abariko baradukurikirana. Je nitwa Niyonkuru Loria Solintia, nkaba ndi umwigeme afise imyaka 19, nkaba niga kuri International University of Leadership mu gisata ca Business and Management. Nkaba ndi umwe mu bigeme bariko baritoza mu higanwa rya Miss Burundi 2025. Okay, ni karibu cyane rero. Ikibazo ca mbere numva mfise no kubaza muri aka kanya ni vyakuje mu gute kugira ngo umve oja mu baja guhiganirwa ikamba rya Miss Burundi nawe? Jewe kuva nkiri muto nari meze nk'uwonze, rero barakunda kumbona abantu benshi bamugaca bambwira ni sawa Miss, umva kubera babigereranya, babona umuntu yonze babona yuko directement ashobora kuba mu Miss. Hama nkura banyitwa Miss hama ndakura, mugabo ufinani nza kubona yuko c'est pas question do kuba wonze canke kubiki. Ndavuga ati narabona aussi ko ndi curieuse ku bintu bimwe bimwe cane, nari active, hama nari mfise n'umugambi. Ndavuga ati c'est une belle occasion yo kuvuga ati reka njemo. Hanyuma bahamagaye uravuga ati reka nanje ngende. Yego. Hari gihe okay. Mu gihe rero mumaze kugera muri demi final, uragiye muri final ubonye? Oya. Turi muri quart de finale, demi finale izoba, turi muri demi finale izoba le 20 juin. Hama tubatora aba finaliste 15 finaliste, hama tubatora mu batanu. Okay, wiyumva gute? Niyumva neza, un peu stressé kubera c'est une grande plateforme, office abantu bariko baragukurikirana, bariko bashaka kukumva uriko uravuga. Urumva harimo aga pression quelque part, mugabo ivyo vyose uriga kubijera. Okay. Uravuze yuko ngo uri un peu stressé, ni iki muri ivyo wumva giteye ubwoba? Jewe kimwe mu bintu bikunda kuntera ubwoba ni abantu benshi, kuvuga imbere y'abantu benshi. Mugabo mu ma formation twagiye turaronka, twarize ku gestion du stress, gestion de l'image n'ibindi bitandukanye. Urumva ndibaza bizogenda neza. Gira bizogenda neza quand même. Uravuze yuko mu byo babigisha harimo nyene no kuja ama stress n'ibindi. Reka tuje ku byo babigisha muri rusange. Okay, reka dufate igihe muri bootcamp, tubwire hari ibyo twebwe tutabona, twebwe tubabona muzi imbere mutambuka, mu present ama projet yanyu yo muri bootcamp baba bimeze gute, ibintu baba bimeze gute? Muri bootcamp je dirais yuko abari moment de rencontre, kuko muba muhuye mutazinanye mwese muvuye ahantu hatandukanye. Rero kuri twebwe biradufasha cyane gucréer des liens, tukungurana ubumenyi, umwe wese mu by'abasanzwe azi canke ashoboye kurusha abandi. Aussi twarabaye abagenzi ubuye kubera kenshi tuba turi kumwe mu ma trip, mu ma voyage, turiko turazunguruka Burundi, turi hamwe mu ma formation, turiko turarencontra aba formateurs batandukanye.
urumva ibyo zose certes n'ibintu mutabona hajya imbere mugabo à part la compétition turakrea ubwenzi cane. Okay. Tugaruke gatonya kuri projet yiwawe. Wariko uravuga yuko uje ku moderniza culture. Est-ce que ivyo bintu birajana? Culture barayimoderniza burya? Ahubwo niba yuko sinje kumoderniza culture, nje kumoderniza l'artisanat. Okay. Ndibaza yuko kera basokuru bacu bari bafise un savoir faire il est assez particulier kuko barakora impuzu z'ibiti barinova kandi haba harimo mu kantu kose bakora haba harimo une trace y'umuco wacu nka kurya usanga un objet décoratif ikozwe mu mahembe y'inka inka na tukaba tuzi yuko ari ikintu girepresente ikintu kinini ngaha mu Burundi. Rero je mvuga ati ivyo vyose sinibaza yuko basokuru bacu bakeneye yuko biherera ngaho ahubwo tuvyexploiter tuvyameliore hama dushobore kubikuramwo ikintu gishobora kuduteza imbere hamwe no guteza imbere igihugu cacu. Okay. Wavuze yuko wari usanzwe unabikora sivyo? Ego. Okay. Intambamyi wari umaze guhura nazo. Duhere kuri ico kibazo, intambamyi wari umaze guhura nazo muri aka kanya ukunda guhura nazo mu gihe wari kurakora. Nico ubona Miss Burundi kuba uri muri competition ya Miss Burundi ico bizogufasha? Hari ico bizokwiyongerako, hari ico bizogufasha? Zimwe mu ntambamyi nkunda guhura nazo ni ahanini intambamyi kuko kenshi usanga bitugora nko mu matière première byinshi tubikura à l'intérieur du pays, urumva ni hama turakunda guhura nuko abarundi benshi bacabona yuko ibintu bikorewe ngaha mu Burundi nta gaciro kanini babiha, ntibizera ibikorwa biba bikozwe mu maboko kuko l'artisanat ni ikintu ukora mu maboko. Ba prefera guhitamwo ibintu biba bivuye hanze kuko bavuga ati c'est plus sûr, biba biri plus safe, soit mu kuramba canke la qualité canke nivyo bibangira biba biri vyiza. Uba ni kwa kundi ko kutabona yuko ibintu vyacu bishobora kuba ari vyiza kandi bishobora gushika kure cane. Ico mbona bigiye guhindura ubu yakubona ndi muri Miss Burundi nuko c'est une grande plateforme n'ahantu ushobora guha visibilité ibintu dusanzwe dukora ubu bikamenywa na benshi kuko ubu naramenwe ku rundi rwego. Rero ubu ndabona yuko quand même ikintu ndagishize ko kizoshika ahantu kibonwe na benshi hama hama nuko kuntu twagiye turahabwa ubumenyi mu kujera projet yawe, kurondera amafinancement hirya no hino, urumva ubwo bwose n'ubumenyi nzogerageza gupratika kugira ngo ushikane kure umugambi wanje. Rero ndibaza intambwe nari ngezeko niyo ngeze kubu uya ni ibintu bitandukanye cyane. Ego. Tugaruke rero kuri wewe na competition yawe. Wiha amahirwe angana gute yuko ushobora gutogwa kwijana? niha ibice 100% byo gutogwa, ibice 100% nkuko ndabiha osi n'abandi bakandidati turi kumwe kuko twese dufite imigambi myiza, twese turaciye ubwenge, nta kibuza yuko hashobora gutogwa jewe canke undi, twese turabizeye. Bimeze haburana babiri agatsinda, haburana babiri hagatsinda umwe. Okay, niba wiha amahirwe 100% nta kibuze yuko uzotogwa. Tumira rero nk'abarangiza, sinzi ko hariho message wumva ufise wobwira abantu bariko baradukurikira muri aka kanya n'abakunzi bawe muri rusange. Ndashimye bisubiramo bijya kibashira kwiye.
ndashimiye cyane abantu bariko barashiramo inguvu mu kuntora n'abazobona iki kiganiro bakumva yuko bonshigikira kandi bakongera bakanantora bakampa amahirwe yo kuba Miss Burundi hama ndumva mfise inyota yo kubona urwaruka rukura amaboko mu mpuzu rugakora naho byitwa yuko butangura ku kantu gatoya babe fier yabyo mu mwanya babikoranye passion na determination yumve yuko ari ikintu gishobora gushika kure hama nk'uko bavuga pays développé pays émergent 2040 développé 2060 ndafise conviction yuko tout ça c'est dans les mains de la jeunesse kuko nitwe tuzobirangura rero ni mu tugerageze dukore dufashanye hama tuje hamwe. Murakoze cyane. Merci kubona umwanya w'ikiri. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro Gwaruka Murika. Ikiganiro muriko murashikirizwa na Tati Tatiana, Chez Trésor, twagiye.